ugasanga hamwe bavuga ngo ugasanga umugore ngo yapfuye ibi n'umugabo bakoze amadivorce ngo umugore yakoze ibi umva umugore n'umugabo bashwanye bakoze ibi ngo bagize amadivorce abandi umugore yishe umugabo yishe umugore abandi umugabo yishe umugore cyangwa yishe abana biwe ibyo ntabwo ari normal. Sindiko ndavuga ngo nuko tuvuga kubera kururimi twumva namwo ariko ibisi kuvuga ngo biri ku bantu biri ku isi yose igihe abisirayeli Imana yababwira ngo ntibazosenga imana z'inyamahanga bo bazosenge Imana yabo. Mwiyo ntuze mwizo mana z'inyamahanga burazi ko mwizo mana z'inyamahanga batanga ibigwamana by'abantu batanga ibitambo by'abantu. Nivyo rero turiko turavuga niyo mpamvu ndababwira nti ntabwo biri mu bantu tuvuga ururimi gusa ururimi rumwe ariko biri ku bantu bose isi yose. Rero niyo mpamvu ukwiye gutahura ugasanga rero nk'ubu tuvuge ugasanga hari nk'umugore yafungisha umugabo cyangwa umugore yafungisha umugore ugasanga bamwe bicanye bandi ba amadivorce dahera harizo ngo ari ibintu nibapfa n'utuntu dutoya gusa duto badashaka guhuriza bikaba birangiye. Ibyo byose rero ni ya myuka ibiri kuri bakurikirana ariko ntibashoboye gutahura. Burya hageze umwe ashaka gutahura ashobora kugwanira urugo rwe akarugwanira kandi ukagenda neza bigatuma n'abandi mwese mutahura kandi bamwe bagakira. Ikibazo rero nuko umwe ahagurutse uwundi agahaguruka agasanga wa muzi satani yamuteyemwo uri muri we uwundi wa muzi satani yamuteyemwo uri muri we bose bagaca bagira nk'uko byose bibaye futi. Ikibazo kihari babana baravyaye bagaca baja he mwibarabara. Igitambo byatanzwe byagira ntibibonetse babane baje mwibarabara bazogenda bahure n'ibibazo byinshi bitandukanye usanga hamwe bagiye mu bibara mutwe n'ibindi twabivuze. Kubera iki? Kubera tutashoboye gutahura ukuri. Rero ndababwira ukuri bene data ntabwo dukwiye kwica amatwi ntabwo dukwiye gufata ibiti ngo tuzibize amatwi tutari kumva ariko ndababwije ukuri. Nubwo wahaguruka ukarabisha amaso yawe wabibona by'ukuri wabibona yuko iki gihe tugezemo ari igihe kitoroshe. Urabona igihe amakuru tuba twumva ntabwo ari amakuru meza. Amakuru twumva amakuru mabi abiyahuye abapfuye abicanye ugasanga umwana aje amashuri yarize araheza ariko akoze ikintu udaca gutahura ngo yishe umuntu bamukatiye imyaka n'iyindi abandi ngo urumva ngo habaye ngo bihinduje bari abagabo babagore abandi ngo bari abagore babaga. Ivyo mva bifite normal. Ibyo byose ntibyari muri ca gihe ca yaba abanyamahanga basengirwa Imana. Kuki abantu badashobora gutahura? Ikibazo badashobora gutahura nuko satani yaje akaza muri bo agafuta ubwenge original ubwenge buzima akabucurika. Yamara kubucurika akabereka yuko ibisayangana ibyo kwambara ubusa byo kugendera mu isi byo kudakoza ibi ahubwo wari ukimaramare nimba utambaye nk'uko abisi bambara bwo ukimaramare wowe utisize ngo wikore ukuwo bwo ukimaramare. Ubwenge hagenda babwira wafata ubwenge bwaba akabuzibura tuvuga ngo akabuzibura akabucurukura ukabuzima. Uzarabe iyo umuntu akijijwe akakizwa neza iyo umuntu akijijwe wahora umunyabyaha haho nko kwicuza ukavuga ati eske bigeze ndabikora ukaraba nk'ifoto yawe ya kera warambara nk'ubusa tuvuge nyine ivyo wakora byose wahita ukavuga ati burya ari jewe. Umutima uravyimba ukagwara ukiyumvira ukuntu waca mu bantu ukiyumvira ukuntu wagendagenda ariko mwico gihe wabona ko ari we uhagaze ukabona gukomeye ukabona ko ari uhambaye. Niyo mpamvu rero ndiko ndababwira nta gitangaza kirimo kuba butarabiye video kuba utanayumviriza nuko tuzi yuko abazima ari bake.
kuko satani yaragira acurika ubwenge bwabo akabereka yuko ibyo turabona ari amajambere, ari byo bigezweho, ari byo byiza, ari kumenye yuko abantu bose bagenda n'ibigezweho, usanga kenshi ubuzima bwabo bufudika bukaba futifuti, kuko uzosanga benshi bagenda bafata imico yabo bakayireka, ukabona ko basizwe, bagahita nimba bagiye aho bambara ubusa bagahita bambara ubusa, nimba bagiye aho bakora ibiki bagakora ibyo. Urumva umuntu yari umuntu muzima agahinduka umuntu udashoboye gutahura. Muri ico gihe rero niyo mpamvu uzosanga abantu benshi ibyo kwiga nta birimwo, ibyo gushaka ubuzima bwiwe nta birimwo, ibyo kugira nta birimwo, ugasanga ari mu buzima atarakwiye kubamwo. Nimba ari umuntu usanga afite opportunité yuko yarakwiye gukora ibintu byo bikagenda neza, ariko iyo opportunité akayica bivanye nuko yaje akishushanya ubutariwe. Yaje ashitse ashikaho bakora ibiteye isoni nawe ahita bishika bikora. Urumva kugira ngo akibaza ngo n'amajambere, sinava ngo ntukubona amajambere, ahubwo ni ya myuka ihitimu imufata yaragera nayo, none yashika ha hantu bigaca bicakirana, bikaba gudu, bigaca bimugundira, bikamusha n'urutambara kubera ashaka kubona ikintu na kimwe. Bagaca atangura kunywa ibimogi, amatabi, inzoga, ibiki. Ibaze nk'umwana mutoya yari afite opportunité yo gushobora kwiga, akaba umuntu akomeye, akaba umuntu adasanzwe, ahubwo usanga yifashe nk'umwana wo mw'ibarabara, ugasanga ubuzima bwe barabwishe. Ejo noneho ugasanga agiye no kurasa abantu, ubuzima bwe ibyo byose biva kuri ya myuka ya karande. Igihe rero hatarimwe ababitahura, none ugasanga nk'ababyeyi bagati n'ubusirimu canke n'idasirimu, cyangwa ugasanga arabananiye, amara kubananira bakamureka, ariko ugasanga ntibatawe navyo ntibatawe. Kuko kenshi abavyeyi umuvyeyi nimba atahuye ico akora asenga, nimba umwana umuhanuye rimwe kabiri gatatu ukabona ntashoboye guhinduka, ico ukora ni gusenga, ukamusengera, Imana irabikora. Kuko Imana nta kintu kinaniwe, byose irabishoboye. Gusa nuko ikeneye ko tukora ivyigombo bisigaye ikikorera, kuko turazi neza yuko uruvyaro rw'umugororotsi ntago rusegereza, kandi uruvyaro rw'umugororotsi ngo munda z'abagorozi havamwo abana b'abanyamugisha, havamwo abana b'umugisha. None nimba havamwo umwana w'umugisha, umwana w'umugisha aza kuba umuhema yo mw'ibarabara. Ni kubera iki? Ni kubera abavyeyi benshi basamaye baba batahagaze neza. Iyo uhagaze neza ugahagarara neza, Imana iraguhishurira, ikaguhishurira kwereka ibyo byose. Yamara kubiguhishurira ukamenya ukuntu usengera umwana wawe, umwana wawe ukagira limite, umulimita aho adashaka gushika, ibyo adashaka gukora, ibyo adashaka kugira, ukaguma umusengera kandi umuha n'indero nziza, umwereka n'ingeso nziza, bigatuma kazoza ke kazoba keza. Rero ariko muri kino gihe abavyeyi ntabwo tubirimo. Muri ico gihe rero nuko umuntu wese akwiye kumenya ikintu imizi ibimubangamiye, aho itumbereye, ukamenya ukuntu ukwiye kwicagagura n'ukuntu ukwiye kwivanamo. Rero turabashimiye bakunzi mwese rero mudukurikirana kuri Large Family TV, hanyuma kandi turabakunda, kandi mudukurikirane, mushike mudukurikirana, kandi mushike mukora ibyo twavuganye. Mugerageze dufashanye dukora igikorwa c'Imana, dufashanye tuzamurane, dufashanye kugira ngo imbohe ziboshwe zibohoke. Aboshe zaboshwe bari muri maprizo gusa, ariko hari abantu benshi mu maprizo Satani yasizemo abantu. Kandi turazi abo Satani yasizemo maprizo arakomeye kurusha prizo isanzwe, kuko prizo isanzwe hari igihe nimba wararenganijwe uzorengana uveyo, nimba warakoze ivyaha bazogucira ico gihe baguciriye, hagera igihe uveyo. Ariko iyo waboshwe na Satani ntabwo uvayo. Kenshi iyo utatahuye neza usanga ubiguyemo. Niyo mpamvu rero dufashanye kugira ngo tubohoze imbohe nyinshi ziboshwe. Rero Imana yo mwijuru ibaho umugisha, kandi ikindi naco mushike mudukurikira, tugiye kutuzana ikindi rero ikiganiro gikurikira ikinyene, tubabwira ivy'imizi nayo Satani agenda tuhavuze ibimenyetso
tumaze kuvuga ibimenyetso biraheze, tugiye kuvuga imizi nayo satani agenda yurirako bifatanye n'ivyo vya karande nyene, nabwo tubabwire. Nitwamara kurangiza tuza tubabwira inzira mukwiye kunyuramwo y'ukuntu mwabivamwo mwabibohokamo. Ndazi ko muzogaruka muhira mukambwira ati vya bintu vyaradufashije, nimwabikora uko mubibwirijwe. Imana yo mw'ijuru ibahe umugisha. Bye.